yasubije amaso inyuma atangura kwibaza ibibazo ku buzima bwiwe. Ati heraba ndakenye, ndababaye kandi ndashonje, narahebwe kandi nishwe n'irungu, umutima wanje waramenetse, mpura n'agahinda, ntaye nzu yarabuze, mbaho nkwepa. Ndamutse mpfuye ubu noba mpfuye nabi cane, mpfanye ibibazo kandi no mwijuru sinogerayo, kuko ivyo bibazo vyanteye ishari n'inzigo, kwanka abandi, kwidoga vya buri kanya no kugira nabi. Muri make vyangize umuntu mubi. Birababaje kumva ko inyuma y'ibi bibazo tuzokongerako no gupfa, kuko ngo naho wogira amafaranga, ukarya ugahaga, ukagira umuryango mwiza, ugakorera siporo ku gihe, ukanywa amazi menshi, ukaryama amasaha 8 ku munsi, ukarya imboga, ugakora regime nk'uko babigutegetse, ngo ni hahandi igihe kiragera ugapfa. Imana idukize, Imana idutabare, iduhe ivyo tubuze ngo tubeho neza, kandi izoduhe n'ijuru, ntitubeho nabi imbere y'urupfu n'inyuma yago. Iduhe ubuzima bwiza, kuko ngo uwimbuye ikigega c'amagara ntabura ic'amasaka, kandi iduhe ivyo kurya n'amafaranga, kubera ko ngo ubwiza buca mu kanwa. Aha ni Iwacu Kumuhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derike. Okay.